turi umuryango w'imwemu wunzwe n'isezerano kugira ngo twifuze kandi dukurikirane kunengeserezwa n'Imana mu butatu kubw'impinduka irama kubw'icubahiro c'Imana arico munezero wacu muri Kristo Yesu. Tunengeserezwa n'Imana mu gushingwa mw'ijambo rya Kristo, mu kuzura ubushobozi bwa mpwemu yera, mu kwaswa umuriro w'urukundo bwa Data. Turacagatije igitabo cacu ca Yona n'ubu turabandanya uno munsi dufise igice cacu ca kabiri n'isengesho Yona akora ari munda Yurufi ni mu gice cacu ca kabiri. Mu vy'ukuri risengesho kirisoma urabona yuko ashobora kuba yararyanditse yamaze kuva munda Yurufi ko ntiyari kwandikira munda Yurufi. Hanyuma hari amajambo ubona yuko ari amajambo yavugiye munda Yurufi, ari sengesho yavugiye munda Yurufi, ariko hageze ko akaryandika mu buryo buhinyanyuye gusumba yamaze kuva munda Yurufi. Ni kuva rero ku murongo wa kabiri kugenda gushika ku murongo w'icenda. Reka tuje hamwe muri Bibiliya zacu. Havuga ngo natakambiye Uhoraho kubw'ivyago nagize aranyishura, nambaje ndi munda y'ikuzimu wumva ijwi ryanje. Kuko wantereye ibwina mwibenga mu kiyaga, umwuzure wantaye hagati, imipfunda yawe yose n'imikuba yawe yose vyarandengeye. Ndavuga nti ndaciwe mu nyonga zawe, ariko nzokongera gutumbera urusengero rwawe rwera. Amazi yanciye ijya nino ashika no ku buzima bwanje, mu kuzimu harankikije, ibirandaranda vyo mu mazi vyanyizingiriye mu mutwe. Ndamanuka nja mu mizi y'imisozi, isi n'imyugariro yayo yanyugaranye ibihe bidashira. Ariko Uhoraho Mana yanje wakuye ubugingo bwanje muri rwa rwobo, aho umutima wanje wiheburira muri jewe nibutse Uhoraho. Ugusenga kwanje kwagushitseko mu rusengero rwawe rwera. Abashira umutima ku bitagira ikimazi vy'ibinyoma baba bataye guharigwa, ariko jeho nzogushikanira ikimazi mvuza impundu zo gushima, kandi nzoshitsa ivyo nasezeranye. Agakiza kava kuhoraho. Amen. Iri ni sengesho abahinga bise ngo ni sengesho rya mbere mugabo ryakorewe mu kibanza ca mbere kibi. Ni sengesho rya mbere ryiza mugabo ryakorewe mu kibanza ca mbere kibi. Hari munda Yurufi, hari mu mwijima, hari mu kibanza c'ukwihebura, ariko ubuntu bw'Imana busanga Yona munda Yurufi. Hanyuma arateranura akanwa kiwe, arashobora kwihana, arashobora kwambaza Uhoraho, mbere yongera aranasezeranira Uhoraho ko azobaho ubuzima butandukanye n'ubuzima bwo kutumvira yarabayemwo imbere yuko Imana imungikira urwo rufi. Ndashaka iyi mirongo tuyirabe. Ugerageje kuyiraba imirongo itari mikeyi, Yona ayimara ariko aratubwira aho hantu ari ingene hameze. Hamwe ahita munda y'ikuzimu nko ku murongo wa kabiri, ahandi akahita ibwina mwibenga mu kiyaga. Hanyuma agaca avuga ibiriyo, akavuga ati imipfunda hari imikuba birandengeye. Niyumvira yuko rujya rufi runini rwamira amazi, ayo mazi akamurengera Yona. Hanyuma umurongo wa gatanu ngo amazi yanciye ijya nino, hanyuma ngo mu kuzimu harankikije. Agaca avuga ngo ibirandaranda vyo mu mazi vyanyizingiriye mu mutwe. Ibi ni nka vyo kurya vya kirya gifi, ivyatsi, ibiki, isakamburira ritandukanye. Hanyuma ca gifi cabimira bigaca bigwa ku mutwe wa Yona. Ntibyasa neza vraiment. Arafise n'andi majambo akoresha ubona ko ari imvugo ngereranyo. Bimwe ariko aravuga ko vyabaye nyenda, n'ibindi ubona ko ari imvugo ngereranyo yerekana ingene Yona abona ico kibanza. Avuga navuze ko bwa mbere ahita munda y'ikuzimu, ahandi agaca avuga ngo isi n'imyugariro yayo yanyugaranye ibihe bidashira ku murongo wa gatandatu. Rero iyi mirongo ya mbere amara umwanya ariko aravuga ico kibanza arimwo,
ingene kimeze, ariko ntagezaho aravuga ingene yiyumva mu bigumbagumba, ariko avuga ingene yiyumva mu bigumbagumba urabona ko ari umuntu yihebuye, kuko ku murongo wa 6 avuga ngo isi n'imyugariro yayo yanyugaranye ibihe bidashira. Hanyuma umurongo wiwe avuga ko umutima wiwe wihebuye. Urabona ko Yona yari umuntu acitse intege, yiyumvira ko aho hantu atazokwigera hava. Nawe urashobora kwibaza wamizwe n'urufi kugira ngo wiyumvire ko umunsi umwe uzova aho hantu, niyumvira ko biba bigoye. Cari kibanza adashobora kwizigira ku munsi umwe azova, yaratakaje ivyizigiro. Ariko kandi no mu buryo bw'imwemu uravye neza ntiyaramerewe neza, kuko isengesho ryiwe agira ku murongo wa 4 avuga ngo ndaciwe mu nyonga zawe. Iri jambo avuga ko ngo ndaciwe, gucibwa ni nko kwirukanwa burundu ubutakigaruka. Ni jambo bakoresha igihe umwisirayeli bamuhanye bakamwangaza bakamuca mu bwoko bw'Imana. Cyari ikintu gishika kandi kibabaje gose cyane. Wabutakaje akaranga muntu, wabutakaje amasezerano ya Isirayeli, wabutakaje umwandu wawe, wabutakaje ivyizigiro, wabutakaje Imana y'Abisirayeli. Ubona ko mu buryo bw'imwemu yizera, yibaza yuko Imana yamaze kumwanka, yamaze kumushiburira kure yayo, atazokwigira n'umunsi n'umwe asubira kandi guhabwa ikaze imbere yayo. Rero turashobora kubona yuko muri no sengesho urabona yuko Yona ntamerewe neza. Mu buryo bw'umubiri ari ahantu habi, mu buryo bw'ibigumbagumba nta vyizigira afise, mu buryo bw'imwemu hoho ari muri depression irenze urugero. Rero si kibanza ciza. Nibaza ko ibihe nk'ibi inye birashobora kuba uri kurabicamwo, wowe uri kuranyumviriza ukumva uri kuraca mu bihe bibi, ukumva uri mu nda y'urufi, ukumva ahantu uri kuraca ni habi, haba mu buryo bw'umubiri ni habi, haba mu buryo bw'ibigumbagumba uracitse intege, urihebuye, wumva umenga abantu uzokwigera uhava, haba mu buryo bw'imwemu ukumva umenga ni Imana ahubwo yakwirukanye kure yayo. Kumva ushobora kuba ivyo uri kuracamwo ari inkurikizi y'icaha wakoze nka Yona, kuko Yona yari hano kubw'inkurikizi y'icaha ciwe. Satani akaza akabwira ati imyugariro ni ibihe bidashira, hano hantu uzokwigera uhava. Imana yaragutaye ibihe vyose, uzokwigera uharirwa, uzosubira kandi kwakirwa imbere y'inyonga z'Imana. Satani arashobora gusanga ahantu turi akatwima ivyizigiro vyose, akatubwira amajambo yo kutwihebuza. Ariko nashaka kuvuga ikintu uko ibihe nk'ibi birabaho. Ibihe nk'ibi birashobora kubaho kubera inkurikizi y'icaha twakoze, ariko kandi mbwira umuntu ariko aranyumviriza si igihe cose bino bihe vyerekana ko hari icaha wakoze. Hari abantu muri kahise k'ishengero n'ubu unye baca mu bihe nk'ibi bibi bimeze nabi, haba mu buryo bw'umubiri, haba mu bigumbagumba bakumva barihebuye gose, haba mu buryo bw'imwemu bakumva bari kure y'Imana mu buryo budasanzwe, bari mw'ijoro ryo mu buryo bw'imwemu, bariko baca ahantu mu kiyaya c'umwijima, mu mwonga w'igitutu c'urupfu, kandi atacaha bakoze, kandi atari kubera Imana ibarakiye, atari kubera hariho ukutumvira mu buzima bwabo. Kuko kuno kuntu kwa Yona impamvu zishobora kuba ari zitandukanye. Hari igihe usanga tuja muri depression canke mu kwihebura mu buryo bw'imwe. Turazi yuko mu gitabo c'ingenzi mu Kristo ngo agenda ahantu ku musozi wa Nyawihebuza, aho ikijenya citwa Nyawihebuza kiramukaptura, kiramufata. Vyerekana ko mu Kristo ashobora guca hano hantu, ashobora gucika hano hantu. Hanyuma ikibazo ni turashobora kuhashika kandi tutacumuye, tukahashika kubera kumbure mu gikorwa c'Imana turushe, tumaze imyaka myinshi dukijijwe, tukumva turatanguye kurambirwa, turatanguye buhoro buhoro ugatangura gutakaza akanovera, umunezero w'agakiza, ugatakaza kwizera n'ibindi bitandukanye buhoro buhoro. Canke kubera igikorwa c'Imana kiruhije, abantu nka Eliya barihebuye, uburuhe bw'igikorwa c'Imana, intambara zo mu gikorwa c'Imana, intambara z'imbere, intambara z'inyuma nk'uko Pawulo yabivuze, ukumva uratakaje ivyizigiro kubera urugendo rubaye rurere mu gakiza canke mu gukorera Imana. N'intambara no gukubagurwa mu buryo bw'ibigumbagumba umuntu acamwo, uburuhe, umwitwarariko urenze w'ivyo uri kurakorera Imana n'ibindi bitandukanye. Ibi vyose bimaze igihe kirekire birashobora gutuma ugwa ahantu muri depression. Abantu nka ba Spurgeon baragiye muri depression, abantu nka Martin Luther baraciye mu bihe bibi vyo kwihebura birenze.
ariko kandi urashobora kuja muri no depression kubera ingorane z'umubiri. Hari igihe usanga hari abantu muri ukuntu imibiri yabo ikora, usanga abantu vyoroshe ko bagwa muri melancholie, vyoroshe ko bacika intege kubera ingene basanzwe bameze, ingene basanzwe bararemwe. Abantu nk'aba David Bernard baba missionnaire basanga baracemwe vyo kwihebura kubera kumbura ikintu cyo kwihebura ari ikintu bahererekanya ku gisekuru, atari kubera ari daimoni mugabo kubera hariho une cause chimique ibiri inyuma y'ibintu twita melancholie. Rero hari impamvu zitandukanye zishobora gutuma umuntu aca mu bintu nk'ibi bitoroshe nk'ibi Yona ariko aracamo. Ariko waburiyo kubera icaha, waburiyo kubera uburuhe bw'imyaka myinshi ugendana n'Imana cyangwa gukorera Imana, cyangwa waburiyo kubera umubiri wawe n'ivyo secreta bituma uja muri melancholie, kumbura amagara, kumbure ingwara. Urashobora kuba ugwaye ingwara, iyo ngwara igaca igira inkurikizi ku bigumbagumba vyawe. Murabizi ingwara twita les maladies psychosomatiques, ugasanga ni ingwara iyo igwaye ikigira inkurikizi ku bigumbagumba no kuri humeur yawe. Ibintu vyose birabaho, umuntu akaja muri depression ku mpamvu zitandukanye. Ariko peu importe ivyatumye uja aho hantu, reka turabe ivyakuye Yona aho hantu turiko turarangiza. Ubwa mbere na mbere hari ijambo rikomeye, umurongo w'indwi ngo nibutse Uhoraho. Ku murongo w'indwi, I remembered the Lord. Hallelujah. Iyi ni jambo rikomeye, ikintu kidukura muri depression. I remember the Lord. Nibuka Uhoraho. Nibuka Uhoraho uwo ari we icari. Paulo yarandikiye Timoteyo nawe nyene ariko araca mu bihe bitoroshe, ari umuntu acika intege n'ingoga, ari umuntu atinya n'ingoga. Ivyete vya Paulo yandikira Timoteyo kumubwira ngo ntatinye, ko atahawe impemu yo gutinya, kubera yari umuntu atinya byoroshe kubera ibibazo imyaka afise n'ivyo yikoreye mu gikorwa c'Imana. Hanyuma aramwandikira ati wame wibuka Yesu Kristo yakomotse mu ruvyaro rwa Dawidi, nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. Yishwe kandi agatangwa kubw'ivyaha vyacu. Rero ikintu ca mbere kidufasha tuko turaca mu bihe bitoroshe is to remember the Lord, is to meditate on the Lord. Ni kurimbura kuhoraho icari n'umunyembabazi n'umunyabuntu, agira ikigongwe. Naho muri umwanya utari kurumva izo mpuhwe ziwe n'ico kigongwe, ari kumwe nawe, ariko arabana nawe. Erega biritubwira ko Yesu yageragejwe muri vyose nka twebwe, ariyo mpamvu ababarana natwe mu byo tuko turacamo. Yarigeze guca mu ijoro ritoroshe mu gashamba k'Igetsemane, aravuga ati, arabwira abigishwa be ati umutima wanje uri n'akabonge kagomba kunyica, ati nimwe muragumye ngaha ngende gusenga. Aravuga ati data namba bishoboka kigombe kindengana, mbere ngo abira uguya gw'amaraso. Arazi cari co guca mu mwijima, kuko wewe ntiyaciye mu mwijima usanzwe gusa w'ibigumbagumba, ntiyaciye mu mwijima usanzwe gusa, yaramanutse ashika mu kuzimu, kandi ntiyabaze ijoro rimwe gusa. Arazi cari co gutandukana na se, arazi cari co umwijima wo mu buryo bw'imwemu n'ububabare bwo mu buryo bw'imwemu. Aratakamba ku musaraba avuga ati mana yanje ni iki kikumpebesheje? Ariko we data ntiyatandukanye nawe kubw'ivyaha vyiwe nka Yona, ariko kwari kubera ivyaha vyacu. Arazi ububabare bwo gutandukana na data, arazi kuba mu mwijima wo muri Sheol, wo mu kuzimu, nkuko hano Yona avuga ati numva ndi muri Hades, ndumva ndi muri Sheol. Arazi cari co kubabara mu mutima, arazi cari co kurekwa n'abagenzi, ko abigishwa biwe baramuhevye, baramutaye ngo aje kuri basanga bose bajyanye. Aravuga ati ntimurushe mubana nanje n'isaha n'imwe, ijoro ryanje rya mbere ry'umwijima mwari mukeneye kuba muhari, ntimurushe mubana n'isaha imwe nanje. Sinzi ivyo uri kurajamo mugabo, Yesu yarabiciyemo kandi ari kumwe nawe. Remember him, remember Jesus Christ. Niko Paulo abwira Timoteyo, wibuke Imana mu kameremere kayo k'ubuntu n'imbabazi n'ikigongwe, igira impuhwe, igira ikigongwe cinshi, kandi nihi muri ivyo nyene uri kuracamo. Twibuke yuko yapfuye kandi akazuka. Uno munsi yaduhaye mpemu yera nk'isezerano, nk'ikintu kitwemeza ko ari hari. Iyo mpemu yera akorera muri twebwe, aguma tubwira ati Kristo ni hari, uwagupfiriye aragukunda. Mpemu yera niwe afise uguhora guguma aduza muri twebwe iyo consciousness, iyo spiritual, iyo conscience spirituelle ko Kristo ari hari. Ariko nawe nyene yaravuze ngo hendi kumwe namwe
kugeza ku muhero wese. Rero remember the Lord. Yona yibuka uhoraho. Ikindi kintu cya kabiri yakoze ngo ugusenga kwanje gwagushitseko, yarateranuye akanwa aravuga, yarateranuye akanwa arasenga. Sinzi ibyo uri kuracamwa, ariko kenshi tarabwira ati nukuri nta n'ingufu zo gusenga, simbona n'igituma cyo gusenga, simbona n'ivyo nobwira Imana. Satani arakubesha. Nimba Yona yarasengeye mu nda y'urufi, nawe urashobora gusenga, ugurura akanwa. Simaka ibyo ugira uvuge biba bitunganye, bari ibintu biri ku murongo. Oya, mugabo teranura akanwa, wumva ubabaye, mubwira ati ndababaye. Wumva ushaka kurira, riri imbere yiwe. Wumva umutima wawe ufise akabonge, gasuke imbere yiwe. Mugabo senga. Niyo mpamvu mu bihe nk'ibi, kubera nimba tuzi umwene ndatari kwaraca mu bihe nk'ibi inye, igihe adashoboye gusenga, nico gihe dukeneye gufasha bene data bari kubaca muri biga ngo tubasengere. Nico gihe amasengesho y'abandi bagukunda, bababarana nawe, baguterura mu masengesho, bakakwingingira muri iyo saha y'umwiji muri kuracamo. Yesu ntawe yaronse, abigishwa be bose baramutaye. Mwereka ndakubwira, naho abagenzi bawe boguta, wari witeze ko ari bo bokwingingira uri kuraca muri ivyo bihe. Imana hari igihe ihagurutsa umuntu utiteze, hari igihe ihamagara umuntu utiteze, mutaramenyeranye cyangwa atanakuzi, agatangura kugusengera. No muri uno mwanya wiyumvira ngo abantu bose bagwiriye, nta n'umuntu agusengera, hari umuntu agusengera. Ariko igisumba ivyo onye, dukizwa no gusenga kwa Yesu Kristo, umuherezi mukuru yama yicaye iburyo bwa Data kugira ngo dusengere. Turangiza iki kintu cya gatatu Yona yakoze, kiri ku murongo w'9 ngo maze ngo nzoshitse ivyo nasezeranye. He vowed to the Lord. Yasezeraniye uhoraho. Umviriza, aho hantu yari yashikanywe n'icaha. Wibuke ko n'abantu baravuga ibyo bintu, nyimba aho hantu uri washikanywe n'icaha, ikintu cambere muri kwa gusenga kwawe, mpejeje kuvuga ku ntambuko ya kabiri, habemo kwihana. Kwa gusenga navuga habemo kwihana, habe kuvuga ati narabaye umugararije Imana, ahantu ndashitse kubera ntumvirije ijambo ryawe, ntumvise abagenzi bampanura, ntayobowe na mpemu yera. Ubimubwire mu masengesho. Mugabo ubirenze ivyo, vow to the Lord, musezeranire. Yona yavuze ati Mana, hamwe wo nkura hano hantu, nzokumvira, nzogenda iyo wari wantumye kugenda. Vow to the Lord. Mubwire, reka ndakubwire, Imana iratunagura. Mbwe cyerekana ko yatunaguye, nuko tugira ingingo nshasha no kwiyemeza gushasha ko kumvira Imana mu byo uzotubwira byose. Imana ikomeze kandi remeshe imitima yanyu muri Kristo Yesu no muri mpemu yera. Amen. Turi umuryango w'imwemu wunzwe n'isezerano, kugira ngo twifuze kandi dukurikirane kunengeserezwa n'Imana mu butatu, kubw'impinduka irama, kubw'icubahiro c'Imana arico umunezero wacu muri Kristo Yesu. Tunengeserezwa n'Imana mu gushingwa mu ijambo rya Kristo, mu kuzura ubushobozi bwa mpemu yera, mu kwaswa umuriro w'urukundo bwa Data.